ama match ya mbere nacubona yuko ntari bwitore urabona ko match ya mbere wagize ifuwe nibaza yuko twese match ya mbere ntabwo nakurenganije kuko byarakuvuye kujya match byari ibyo nivyo ndimo ndavuga twese urumva gushika koshe ndagucungure iyi minsi tumaze gukina nubuhe mukinyi wumva ati uyu nari nkwiye kuba ndamumenyereza arakwiye ariko bari muri equipe yanje atari muri equipe ya Dinamo mu kano kanya umukinyi uvuga ati je ndabona ko yarakwiye ko ari nko muri equipe yanje ndamukunda mu Barundi oya wari we wese ntaco mu kano kanya sha ni question piège kubera ico kibazo naho kibajije sinenda mufisi sinamubona mugabo nka umaze kubona mw'iyi minsi ya mbere wakinye je narifuza cyane kumenyereza siyo bakinyi twari dusubu urabona yuko twagize plus harimo abakinyi benshi bashasha umva ico novuga muri basket ni ibintu bitoroshe kuronka cohesion ico bita mu cyongereza chemistry sinovuga ko ari excuse mugabo n'icigwa bibaza yuko nkuko umuntu bavuga ngo ira prendre ses erreurs bibaza yuko irya match yaradufashije ubunye tuko turagerageza ko kuva kuri irya match turasubira gutsindwa tuko turagerageza kwitegura tuko turagerageza kuraba aho twakosheje hanyuma turabe yuko twabandanya dutanga amaresultat meza irevwe urabona yuko imigwi myinshi yikomeje sitwe twenyene dufite objectif hejuru n'abandi barayifise mugabo tubandanya twitegura uko dushoboye dukosora aho twagira amakosa n'ama match dutsinze twagira amakosa menshi hanyuma tukakosorera kugira dushobore gutanga amaresultat meza mu match ari imbere umubandanya mukosora urwego rw'abakinyi bawe uko mwatanguye ihiganwa naho begeze ubu bimeze gute neza na neza ndavuga nivo y'abakinyi je umuntu avuga yuko iri satisfaisant nta mvune nyinshi ifise imvune ya mbere nagize ni imvune y'umukinyi yari yaje Tametonge match ya mbere atashoboye kuboneka na Cici atari bwemererwe mugabo ubunye urabona yuko bose bari muri squad ubunye nta mukinyi numwe novuga yuko ameze ari mu mvune bose bameze neza kucerekeye naho basket turagerageza ko ku munsi turika kandi bose bariko baramenyerana kuba nk'abakinyi 18 bari kuri niveau nziza bose cicoroshe gushobora ko bamenyerana icyarimwe nivyoroshe mu kwezi mu mezi abiri nivyoroshe mugabo niko kazi kacu kandi n'abakinyi ubu bariko baramenyerana que ça soit mu kibuga on dehors du terrain mu kuganira kuko n'abakinyi mbere yuko bakina ifo yuko babanza kwiyumva mu imbere yuko bahanahana n'ujya mu mupira wa basket mu kibuga so ivyo byose turabikorera ko kandi nibaza yuko ubu biri satisfaisant kuva kuri ubu rwego dushitseko iyo ugeranije kuri poste par poste ubona urwego ufise ruhagije ko beteganyekanijwe ko mushobora kuzongezamwo abakinyi babiri nimba mufise 18 mwa kino gihe muteganya kuzongezamwo abakinyi babiri urabona hari abakinyi uzohava ukenera muri phase retour uzongezamwo ivyo byose bizovana ko turacafise ama match notamment ubuye tuzokirana Jimkana umugwi ko uriko kina neza ubona yuko uriko uratora form uriko uratora niveau tuzokina n'umugwi Remesha gushika ubu uri mu kibazo cambere ata defete nimwe ifise turacafise no match w'ikirana n'umugwi w'Urunani ivyo byose turacafise ama match dukina nibaze yuko twivuriwa ku munsi nitwamera gukina izo match tukaraba ngene twigenjeje tukaraba ku maposte aho bahoba nimba ari amaposte je naho nibaza yuko ashobora kumfasha muri uwo mwanya nkabona umenga arimo akantu dushobora kongerako nibaza yuko ariyo tuzogira ku munsi on apprend kandi nibaza yuko faza araheze niyo tuja twicare hamwe iyo novuga team management hanyuma tuganire ku turavye aho tutashoboye gukomeza dushobore kwakosora mugabo ivyo byose navuze yuko reka tubaze duheze izi match dufise hanyuma ivyo wonye niho umuntu azoca bibagira ati je mu rumengano na force kandi ntituzonabibabwira mu tuja mubibora bibaye kocha muratsinda ariko hari abakinyi mwagendera ko mwaka weze canke se mwari mufise muri equipe uyu munsi abantu bavuga ati ntiko turabona uruhara rwabo muri iyo ntsinzi za Dinamo entre autres nk'umukinyi Richard uramuvuga kwiki unatubwire no ku bakinyi bashasha baje ndavuga Gasongo Mbuyi uyu OPC uravuga kwiki ego nivyo navuze umukinyi Richard n'umukinyi akomeye cyane gose kandi umukinyi twubaha amaze kwerekana icyo ashoboye umukinyi atamaze gukinira Dinamo gusa murazi yuko n'imigwi kenshi iyisohotse imwikorako umugwi serukira gihugu niyo yamari birashobora gushika match imwe zibiri ugasanga kandi urumva n'abakoci baguma baca urumva si arashobora kuba parfait ku mukoci uyu arashobora parfait ku mukoci umwe wese afite filosofi yiwe sinovuga yuko ari umukinyi vraiment novuga yuko si match imwe zibiri yazamunaniye yuko ari umukinyi umuntu n'umukinyi twizeye cyane gose ko n'umukinyi tuzi vraiment deja ni na vice capitaine wa equipe kugira umukinyi umugire vice capitaine uko umwizeye cyane ku bintu byinshi ikintu yabemereye nuko Richard ariko aratora niveau yiwe murabona yuko na match ziheruka sizi ko mwaravye ama statistiques kuma question 3 points
il a été excellent. Kuri match ya samedi yagize 100%, yikurikiragira 80% pour dire yuko ariko araza pore kuri niveau yiwe, kandi je ndabibemereye ndazi ko Richard azosubira kubaho muri Richard muri munsi. Kuvuga ko match imwe yamunaniye zibiri, mugabo twese turamwizeye n'umugura mwizeye. Mbuyi, Gasongo, OPC cyangwa se Ornel n'abandi binjiye ngo bashasha, ndavuga uyu Petit Frere wa Gibert. Nivyo nako ndavuga ofete n'abakinyi bavuye mu migwi itandukanye, bari bafise hariyo imigwi bari bavuyemo yari ifise sa propre politique, ubaje mu yundi mugwi ufise politique yindi, urumva gushika uprova kuri match ya mbere zibiri nukuri twaba tubarenganije, kuko naje urabona yuko aho navuye nkarane passé narakoranye na Julien, un coach très excellent, namwigiye ku bintu byinshi. Murabona yuko après ama match ya mbere natubona yuko ntaye bwitore, urabona ko match ya mbere wagenze ifuwe. Nibaza yuko twese match ya mbere ntabwo nakurenganije, kuko byarakuvuye kujya match. Byari ibyo nivyo ndimo ndavuga, twese urumva gushika werekana marke yawe biragoye, ufata umwanya. Ico nashatse kukubwira ati n'abakinyi umva bavuye mu migwi kandi baravuye ku ma système de jeu ari différent nayo ngaha, nabo nyene bya niveau nakantu gatonya ni umwanya muto kugira biro trofe, kuko le talent est là, si twabarokrise niko ratubize kandi tubemera. Nibaza yuko nabo nyene mu minsi iri imbere nabo nyene bazosubira kugaruka kuri top de leur forme. Okay, reka nambukire ku match mwimirije gukina, kumburengere ku rukino rwa Remesha cyane n'urukino ikipe itaratsindwa n'urukino na rumwe, mwege mumaze gutakaza urukino rumwe. Uru rukino muri ko murawutegura gute, ko dusanze muri ko murakora imyimenyerezo ari saa 6, nuko ari masaha muzokina canke haro n'ibindi ko murongeramwo mufatiye no ku kirere? Ico cyane nuko tuguma tuvuga Remesha. Je mu prepara match kwa match, ndafise match ya Chimkana samedi imbere ko murana Remesha. C'est vrai chaque match yose irafise muzeya uburemere bunini n'integuro yayo. Ikintu ca mbere tuko turategura match ya Jimkana imbere ya Remesha, na Remesha tuko turayitegura, kandi ni equipe ubunye iri muri confiance irengeje, ko urumva gushika ubu utaratakaza urukino na rumwe, nuko uri perfect ko no bivuga. Ni equipe iri en confiance, ni equipe isa abakinyi beza, ni equipe isa aba loko beza, ni equipe isa aba étranger beza, kandi ni equipe ifise cohesion kwera n'abantu bamaranye. Uravye nka les 12-13 barinye muri muzeya muri weekend pass, muri oya les 13 bari kuri liste yabo ya VBA, n'abakinyi ubona 70% bari kumwe l'année passée, pour dire une équipe imenyeranye, baramenyeranye. Donc pour dire n'umugwi ukomeye vraiment, kandi n'umugwi tuko turategura avec attention, kandi n'umugwi wamaze gutsinda umugwi l'équipe championne urunani. Urabona yuko mentali yabiri hejuru cyane gose, n'umugwi twiteze ko umukino tazogoroshe, ko natwebwe dutegerezwa quand même kwitanga, ko urabona yuko tumaze kuronka defeat imwe, kuronka ya kabiri uriko ufite un objectif iri hejuru biragoye, mugabo tuko turayitegura. Novuga yuko ibi wavuze vy'ikirere byo kugira entraînement midi, tweke turagira midi, hari nayo tugira soir, biravana vyose ni na condition twa dushaka gukoreramo. Ivyo ni vya staff technique, sino cyo ndabivugira ngaha, byose biravana, nimba ari match, nimba ari juste yuko abajoueur ugushaka yuko bakwera ama match menshi yakina kuzuba, ni ibintu vyinshi. Mugabo ivyo ni vyerekeye twebwe staff technique, sino cyo ndabivugira ngaha. Mugabo hari igituma tubigira, sino le match zibiri za weekend nibaza yuko tuko turazitegura aho dushoboye, amatura yo twoshobora gutahukana. Coach Robert Mugabe, umuvuga ko ikiwe nk'umumenyereza yaciye muri equipe urimo mwakino gihe akaba ari wo muzona muri weekend muzohura. Ni umukoce mwiza, kandi n'umukoce novuga ego, n'umukoce mwiza, si gutsinda urunani urati yaraciye nga muri Dinamo. Umukoce yatwaye VBL, n'umukoce nawe nyene yafashije umugwi wa Remesha l'année passée kushikana muri demi finale. Si ibintu vyoroshe ajya gushika muri Big Four n'imigwi yari iri ikomeye. N'umukoce plutôt yatwaye zone 5, experience arayifise, yarajaye na Dinamo arayikalifia muri Elite 16, ayikuye muri Rotubal. Murumva yuko experience ayifise, n'abakinyi kandi baramaze kumenyerana, barazi politique yiwe, barazi philosophie yiwe. Nibaza yuko sa très bon coach. Twe natwe nibaza yuko ahanini twese nanje novuga yuko ku mpande zose turipanze, kandi nibaza yuko tuzogerageza dushobore gukina hama dutangura urukino rwiza. Mesino kujerekeye coaching yiwe nibaza si amaze kugira amaresultat meza, nuko akoca neza. Abafana bagira uruhara rukomeye cyane ku kibuga. Remesha nta bafana ifise benshi, mugabo harahigira abafana bamuke bihe byose ntashimye kugarukako.
mwebwe abafana banyu babwira iki wewe koca kugira ngo ushobore kuronka nabo bafana bazaba bashigikira kuri uwo munsi? Abafana je bajya abafana biwacu vraiment sinovuga ngo bajya ndabizeye n'abantu bazoza haje naho none ndabivuga deje uravye no mu match dukina ni ahubwo ni nakajyo kubashimira baratwitangira cyane gose defeat irababaza hajya barababara natwe nituryama kandi iyo defeat iyo victoire tuyigize ni kubgabo kubera turaraba inguvu babishiramo match za saa 2 baba bari hajya kuza kudufasha match ya saa ngapi baba bari hajya ntibaraba ngo dukina na Remesha ntibaraba ngo dukina n'unani ntibaraba ngo dukina na Rezipo Tigers na match zindi zitarashika muri Big 4 baraza kudusupporta pode yuko bari kumwe natwe nibaza yuko bajya ndabazi vraiment sabanori ndabahamagarira nkaho ndabatera kamuga ndabizi bazoza kudushikira kandi nanje ikintu ndabemereye nuko tuzogerageza kwitanga nkuko twamye tubikora hama tugerageza turabe yuko twobashimisha natwe bwe bagataba baryohewe. Uyu munsi abantu baba bakeneye kubona kumva n'ubutumwa umuntu umumenyereza avuga ku byerekanye no gutegura derby reka ndayite derby do Bujumbura muri basketball. Inyuma ya Remesha hazoze zo nkino n'urunani ugwiteguye gute? Aho rero sindashikayo niko navuze niko nababwiye n'ubwa mbere bisanzwe ngiye kwiyumvira ati nzokina n'urunani ntarakina na Jimkana ntarakina na Remesha sinabanje ndategura mu wanje kandi n'umujoro waje ndamubwira ati kuko bose barazi ngaho yuko match par match yose bayitegura twayikina nkuko iyo bari finale ndavuga base baravuze yuko tuko turashikana 3 chiffres kuri twebwe ni vyiza mugabo natwe turaba eske twatsinze twakesheje ibyo byose ni bintu byo gukora turavuga ati twakesheje byinshi numva ni ibintu byinshi dukora ku munsi pour dire yuko ama match twe tuyategura uko vraiment akurikirana match rero nani niyagera karibu vraiment usubira umbaze interview hanyuma ndakubwiye ngende yitegura ngaho no mwanya reka tuvuge Jimkana tuvuge na Remesha rwego rw'abakinyo barundi muri uno mwaka ubona gute ko barose amahirwe yo gukinishwa mvuge ngo abanyamahanga baragabanutse unatubwira na VBL ukoreje nk'akanya gatoyo kuyibona uyisesenguye nawe nk'umuntu zayibona n'urwego rw'abakinyi bacu mwebwe barezi babo ego urwego rw'abarundi je nimaze ko ari gwiza je navye nibihe biheze naho bataba bari ko barakina hajya mu bisanzwe je nabivuze n'abantu benshi baratubiganira sukuvuga ngo ni kubera ngo twabahaye ngo umwanya wo gukina muri match ngo niho bazoca bivuriwa c'est vrai birafasha kubera araronka temps de jeu ya pression ya match iyo yose arayironka kumbure ni yamara kujabuka agahangana nabo bantu akakina avec un sang-froid niko no bivuga mugabo je ahanini no mu manchen je techniquement uravye n'abanyamahanga tubafise tufate nka Rane Passé je fashe nka Rane Passé tuzi abanyamahanga bashika 10 twe dufise n'abaloko nabo nyene barenga kuri 6 7 8 ajya manchema bagira uri kurakira entraînement ufatanye na Mayo ufatanye na Makitari ufatanye na Samukelo wabakinyi baciye ngaha tuje mu runani bafatanye na Bavuasi uburi kurakora cyane gose kuko fata umwaka wose ugira entraînement ufashe umukinyi ari kuri niveau yo hejuru haya abantu bibazo ngo ni muri match gusa ngo urongera nifu muga muri ziya entraînement uburi kuratravaya cyane gose ni bintu bishimishije c'est vrai muri match ubuye nakantu kaciye kiyungura kandi ko kuronka temps de jeu kugira ba étranger bagabanuka mugabo jewe vraiment nimba urwego rw'abarundi uri kuraduga nabo ba étranger bariko barabafasha kandi ni vyiza cyane gose ubu unye bararonka temps de jeu n'aba étranger barimwo bagakinana nibaza yuko kandi murabona yuko ubuye n'ama equipe menshi ariko ararondera ama pépinière notamment murabona ko ari ama equipe menshi niyo mpamagara na fédération yuko yogira Ligue B nibaza yuko vraiment nitwa mu nihaye nka 3-4 nanje nibaza yuko abarundi bazobageze kuri niveau nziza tubandanye kuri iyi ariho turiko nibaza ko abarundi bazobageze kuri niveau nziza Coach ndagutungure ni nkuwe mukinyi muri VBL kuva tumaze gukina iyi minsi tumaze gukina nuwe mukinyi wumva ati uyu nari nkwiye kuba ndamumenyereza ariko bari ko bari muri equipe yanje atari muri equipe ya Dinamo mu mwaka no kanya umukinyi uvuga ati je ndabona ko yarakwiye ko ari nko muri equipe yanje ndamukunda mu Barundi oya wari we wese ntacu mwaka no kanya sha ni question piège kubera ico kibazo naho kibajije sinenda mufisi sinamubona mugabo nka umaze kubona mw'iyi minsi ya mbere wakinye je narifuza cyane kumenyereza abakinyi Gilbert na Richard kandi ubunye ndabafise pour dire yuko la balle dans mon corps negerezwa gutanga amarizita meza kandi abo nifuza ndabafise yuko nibaza yuko vraiment abari mu bakinyi nifuza cyane kumenyereza kandi ubu turi kumwe coach urakoze cyane murakoze cyane gose